Ni gute none ga? Ni vyiza papa. Ni sawa. Wasanze bimeze neza? Mwe nasanze baraho bameze bariko. Wapi? Jewe hari ibintu nzanumva ko mwino misi biko bimvuga mu mutwe. Vyibiki none? Nyambara urya muhungu nyambara ijimi nyambara iki? Nta mushaga ifise. N'indero iyi imwe. Jewe nasanze mu bahungu batagira umuco. Urya muhungu ari. Ubu yasubiye babona bari masi. Yiriwe ngo yabene nikabafata mu izosi sinzi ivyo ari mwe nimbaze ngazana ibintu by'inkundo iki none mu gukunda naho bakundana ibintu by'ubusazi kujya hari umuntu wabanye irukankana urukundo akaza kuri gufasha abantu mu izosi papa ndakwinginze ufasha ko jewe ndi kumbona mu bisanzwe je sinkunda guteza induru ngira iki mugambonye yuko umuntu yagombye kurenga karimbi ndavuga ubwe numubwiye ubambwire abi wabo ubabwiye ati Muniru uyu muhungu ntamukeneye ntazoswe no guhonyoza ikirenge azi kaje kuvuga ivy'urukundo haje cyangwa ari kaza ngaje kuraba Muniru sishora kumwemera umuhungu nkujya atagira indero nta nuwenze shaka no kumumenya nta n'indero afise irigwe babona ari masi kuri gwaragwana agira ibiki nibiki vraiment ndumva vyandushije mu mutwe nanje mba bintangaje ntasi bayiriko kubafata mu itusi nuko ndandwi irahera ntagiye kubihaniza hariye Eraherutse kuza gufata wa muhungu wa Reka abantu bumvira ahantu hamwe ntavutse. Urumva rero ntandwira irahera ngiye kubihaniza. Hanyuma none ngo yasubiriye. Jewe muhungu wa Diomede sinzi ndetse. Kinye nakomeye neza. Ntakomeye. Jewe ari gihe mvuga ati mugo muvuga ngo nije nahora ndumusazi. Uya mwe mu murengana abasazi iyo bari mukaza gufata bataribo abo musazi n'ujye muhungu. Ojeje birantangaje kweri. Ya bundu mukaranda mukiyava umutwari yo mujana ngagiye kugwana. Kabiri mivyivuze n'ivyukuri. Naje sindamukeneye. Ahubwo mbona kujya muhungu akomeye. Mana araza kanyagiriza ngo je ngo turazinanye papa muganda kwaza ikintu kimwe. Nyamba vyo bavyarashitse ivyo bintu. Byo kuvuga ko je nawe twaba twarakundanye nandi ubwanje mu mutwe wanje nta kintu kimwe nibuka. None nyamba twarakundanye kabisa mwe murabwira mama ko twakundanye biki nibiki yari inkono yo yarantangiye. Ujya. Hari inkono yari bwazanye ahubwo ari hageze ko ayitanga arasigaye iminsi 3 aze gutangira inkono Imana ishimwe bitabaye nakari nta n'indero yari afise urumva ari umugabo twaba tugiye kubana yegora gufatana mu izosi agwana tamara amatswe no kuba ari karafata abantu mu izosi agafata n'abaze bakiri bati iki ni iki umuhungu wabandi nguri yayirwamwo amuruka nk'inyuma Imana ishimwe katari bwatangerera inkwano nibaza katadeni je nabo dufitani kandi nta muntu ahata urukundo sindamukunda ku ngufu sivyo nyamata ndari bwatange icyo no sabuze ugende ubashikire ariko kuri ko baramena umutwe yanzana mu bintu by'inkundo byo navyo shaka umugore katawonkeneye no gamuhira biba byiza ahahevye none ga papa cyo hari ikintu kintangaza ego data ndakuze ariko simuze cyane nari nakurambiye ku buryo unjana kuri ya muhungu yiko yambaye impuzu itabaguritse nga madeshire ntumbaze sinzi ivyari byo nari nakurambiye umpa kuza gushaka kumushingiza kujya muntu kwe Ega joje mu nje hano narinzi. Je tuzinanye na se wiwe. Twavuganye na se gusa. Ujya mu ntaho narinzi. Papa yakunjana ku muntu yama yirirwa yiga ibintu vy'ubustari butagira cepfo na ruguru. Amadeshire ntumbaze mama ku maboko, mana mu mugongo, mana ku matako ntumbaze. Oya. Yari Imana ishimwe. Wewe nyene yikuye amata mu unuze heka je n'ubundi abahungu batagira umuco kumabigira ibyo stari ubu turababanishije ntumbaze igifuwa nyereke ko yavyimbishije never je ntavyo nkunda sawa Mungu no kuyuba kumva ko nawe we utavyumva neza n'ubu wumva ko anirwa no mu makarate emva je no bishigikira gute ujya ahubwo nta vyiba ahubwo n'umwana nagiye kubihaniza aciyindwa imwe none yaciye asubira bumvira hamwe ukutugaya urumva rero kagira bumvira twe twumvira
reka rero je nigire ntazoza ngana ntawe uzomwemerera reka kurema ntazagaruke kuko je niyo ndamubonye numva ntango gukorora wagira ngo yaje yuzuye ivumbi numva n'inkorora n'amagripe byose uwo muzindara nimwe muzere bazigakatika reka nanje ndakubaze afise undi muntu mukunda rero byo utanguye nawe nane ko ntari umwana turi kumwe turi babiri ndi so wagukunda nawe kandi ukabunkunda ngize ukuri urafise uwo mukunda nawe iyi ni kode kwera inkubise ngaca amenya ntacu ni abatawuhari tuzomuronka ntiyararengerana gusa rero uwo muntu uzi uwo mutima umanza umva inyuma uyu muhungu azotuma jewe ntabona ijuru uko ndamubona niyo mbanda namva inyuma kwera reka nyenye inkundo mama ngo agiye kunigurana mama iki uya jewe ubu rero ngomba guhinduka ko nabonye nk'umwe nigize deke urya muhungu yongendererako ntabonye ko ariko ndikijuju rero munira ntagira icyo mfise n'icyo mvuga aza kunyemeza ivyanyemeza madeshire gusa munanira kuri antisame ndabuze naho mpera cazanye ngasi kindi nanje gusaba imbabazi gusa sinzi nuko nkwiye no kugirirwa imbabazi ivyo nakoze ni byinshi cane ivyo nakoze si ibintu vyo kubabarika ariko nukuri naratawe ikosa ryanje mpamvu nigenze gusaba imbabazi ndagusaba imbabazi wongera usaba imbabazi ndumva umenga naragerageje gusaba imbabazi imana ariko ndumva umenga ikigongo canje ntikiremereko kubera nawe akoreye bibi cane niyo mpamvu nabonye ko nokwegera wewe basabye imbabazi ego mwira yarambabariye ariko numva umengo umutima wanje nurakira ko n'ababariwe by'ukuri kubera ariko je reka mubaze ikintu kimwe nawe mwana rero gukora ikintu nka kiriya cy'ubunyamaswa iriya mico ya shetani vrema umugore mwiza nkawe ubereye ijisho nta kinumvise ku mutima nk'umwana w'umuntu vrema kuja gukorera umwana w'uwundi mugore nkawe kumwica mu mutwe kuriya mubwira umusazi umwana yize akaheza amashure ukamubwira nk'irize sinzi n'ukuntu navyita vrema ni shetani shetani warayibonye shetani yaje kukuresha warayibonye shetani yigendera waradutesheje isoni abagore bose waradutesheje isoni vrema ukuri ndabizi sami ndabizi niyo mpamvu naje ngoza gusaba imbabazi wongera usabira imbabazi uriya ubwiza bw'umuntu nabarisura n'umutima kwera uko ndabyemera none uriya mwana w'umukobwa yari gupfa wari kunguka iki kimwe wari kunguka iki vrema kandi uzi neza ko nawe ufise dusabe menya ikintu kimwe muri iyi si icyo ukorera umwana w'uwundi umenya ko nawe ushobora kukugarukako cyangwa imana ikaguhana kuvyerekeye ibyo nyine umuntu ufise umwana w'umukobwa vrema ukagira umwana w'uwundi mugore kuri atamutima wuwe atamutse gusaba imbabazi usabira imbabazi umuryango usabira imbabazi bose abivuga na zina narabye ndabaye cyo nkora mitaba kuja kwiyahura araba yo umuntu wese yambwiye ngo ishobora kuba ari mama we muto yaranze kunyakira kina byazi ko ashobora gukora ibintu nk'ibyo ubu waragiye kumupfumu utanga n'amafaranga yawe kugira ngo bamubwire kuriya munira ku rukundo rw'umugabo ufite kubera ko ushaka umwana wakunzwe cyane kubera ko ushaka iki biri umwana kuriya vrema akabi kabishe rero akabi kabishe
ukagenda hariya ku kiraro ngo ugiye kwiyahura. Mbwira rero wari gupfa niba ari kukwakira nta juru ryari kukwakira ni shetani yenyine sinzi ko yari kukwakira. Shetani yari kukwakira n'ukuri kamara ikigongo nakoze ibintu byinshi n'ukuri sinabidondagura ngo ndabihetse ariko aho bigeze natahuye nimba ntariga narize bikwiye ibyumya narize bikwiye isi yaranyigishije. wazi ikibazo ni kimwe ibyo uri kuravuga yari kuba bikuvuye mu mutima neza byari kuba ari byiza cyane ariko rero ikintu cyitwa kukwizera kugira ngo tugaruke mu mitima yacu ni ugusaba Imana. natwe turakosa Imana ikatubabarira iminsi yose tugira amakosa tugasaba ikigongo ku Imana. Sinokwanga je kigongo cyane sinokwanga kuko nanjye ndakosa n'Imana ikambabarira nkayisaba ikigongo Imana yanjye ariko ndaguhanuye n'ukuri Imana ibintu wakoze genda usenge utange sadaka urumva kwanza ufunge ubwire igifungo cyo gusaba Imana ikigongo ku byo wakoze kuko ubu mu barabara ababanyi bose abantu bose bakubona nk'ishetani. Kugira rero ugaruka umuntu genda usaba Imana ikigongo wifungire mu cyumba cyawe usaba Imana ikigongo urire usaba ikigongo Imana ikubabarira. kandi yibuka yuko Munira ubu yaratubwiye nyine urabizi ko bakundana na Alimasi yagiye ku murongo ntugende kandi ko ukorera ikindi kintu n'ukuri ibyo bintu bikwemereye kandi munyizere uye ijya shetani twatandukanye kubera sinzi yari shetani n'ukuri ubu rero hino nabizoga mukorera kuri Alimasi usubira ngiye kumwakira mukora ko yanyeretse ko yambereye mwana n'icyo ntabaye umubyeyi erega n'icyo ntabaye umubyeyi iyumviye inyuma y'ibintu byose namukore akemera kuza kuntora hariya ahantu nagiye kwiyahu akemera kuntora uriya mwana afise umutima w'Imana akamura yakantwara kwa muganga ubu jemba yapfuye wanje nimba ibyo bivuye umutima je vraiment kubwanje nka Samia ndakubabariye kandi ngiye kugira n'amasengesho Imana ikubabarire kuko nawe wibukana ubusabye ikigongo. urakoze cyane turakosa Imana ni imbabazi umuryango wose n'ukuri Rwanda yusabira ikigongo. Iyumvire ibintu biteye isoni no kumva ubukwe bwa Munira ko butegurirwa hano kandi afite iwabo kandi ibyo byose ari yabikoze ibyo byose ndayibonye birambabaza cyane niyo mpamvu nazireka nzasaba mama wawe kugira ngo yongera kwizera usabira ikigongo mama usabira ikigongo wose usabira ikigongo ndetse umuryango wose n'ukuri uzoba ukoze cyane. uwo n'umutwaro w'umuvumo wari ku mutwe wawe nicyo gituma ibi byose byagushikiye nibyo n'ukuri. ngiye musigiti urazi ko njya nigisha amasaha arageze nawe urakoze kwiyumvira gusaba ikigongwe ni ikintu cyiza vraiment Imana iguhezagire Imana ikubabarire ku byo wakoze. reka rero mwenge inzuzi imite ngenda karibu nakoze kabisa amacambere na mbere ndetse kwanza ukenguruka no gushimira kuri iki kintu ukoze kubera sore wese ashobora kugikora wibagiye byinshi bibi nagukoreye ukabonekere nk'umushyitsi w'iteka keneye guhimbagwa mu mutima abantu bafise nk'inzu zibiri cyangwa zitatu tuba zatugenza ndaha icyambere na mbere ni byinshi bibi nagukoreye ariko byose ntari jewe byari ishavu no kwibagira yuko Imana ariyo itegura byose. Sinamenya yuko mbere Munira ari Imana yari yararanye mu rubavu rwawe ndibagira yuko atari uwanjye. Mama imbere yawe usaba imbabazi wihanganire wongere wibagire byose biriya ntihari jewe ubuzima bubandanye tubere nk'inshuti. Jimmy, ikindi bazanye kuri ubu
atari umwanya wo kuza kwicuza ku byo wakoze, kubera yuko buri bintu byose ntibibura imfu. Je ndibaza yuko gushika n'umwanya wo mbora nicaye n'ubuzima ndimo bwajiwe n'umugore wanje Munira, n'ibintu byari byateguwe n'Imana ko bitegerezwa kuzoba bijya byose byaguciye ko biraducako, ibintu byose Imana yamaze kwandika yuko bitegerezwa kuducako kugira dushire kuri ibi turi. Umenye neza yuko mu buzima hari abantu bariho kubwo gutegura akazuza k'abandi, hari abantu bariho kugira bashikane ibyo Imana yateguriye abantu, hari abantu bariho kugira bemeze imigambi. Imana ntibeshe, Imana yarasezeranye yuko icyo yakwandikiye gisha gitora imyaka igihumbi kizoba ari kwawe. Rero uyisoma no kuza kandi wicuze ahubwo je ni umwanya wo kunona gushimira ko waciye ku byagizwe, ku byanditswe, ko bitegerezwa gukora. Genda kuri mwemere yumva amahoro mwene wacu Jimmy, bijya byose byabaye hariya mu mashyamba, ntabwo n'umwanya mu buzima mu gisagara, kandi uravye je kugira ngo mu gisagara intandaro ya byose, inzira byose je no kumara bishije kuri wewe. Genda kubwire yuko muri ivyo byose byahaciye wewe nawe uri mu bantu batumye jewe icyo Imana yanteguriye muri ino myaka turimo kiza kunshikira. Bisigura yuko uyu si umwanya wo kuza wowe wicuze, ahubwo ni umwanya wo kuza je nkenguruke kuri wewe. Je shaka ndakubwire yuko bijya byose wakoze, bijya byose byabaye, ingwano zahaciye, ibintu byose ni kuri, ndakubwije ukuri naraguhariye. Kandi wiyumva amahoro, wiyumva amahoro Jimmy. Iyumve yuko mu bintu byose wakoze harimo ibintu bibiri muri wewe, harimo gushaka kunshikana je ku vyanditswe, harimo na shetani ujya ahenda abantu. Rero jewe kuri jewe ko ntahura neza yuko kameremere kacu shetani aturi iruhande, simbabazwa na wewe, mbabazwa n'ivyo wakoze. So ko warinze uvuga ati watura mu kanwa kiwe ati jewe n'ukuri ndababaye, ndicuza, ndasavye ikigongo, ntaco mfasha yuko ntaco mbwira yuko jewe ntuguma muri vya bindi vyaheze. Jimmy, fata amazi tu. Ino cheze ndaguhaye kugira tunywe amazi nikuri yakoze guhera n'umwanya twaye umwe. Tubaye bagenzi uciye ngaha uze kuyumva amahoro. Jimmy, ndagusavye wiyumva amahoro uciye ngaha ubone yuko turababanyi, yani ntuzubure kuza kuturamutsa. Icyo shaka ndakubwire gusa nta kaburi. Burya Imana yaduhishije ikintu kinini mu buzima. Imana yaduhishije ku buryo bw'uko umwana w'umuntu adashobora kumenya ati ikizoba ejo ni giki, ikizoba hirya ejo ni giki. Nubona ngo ducenga ituzi imbere n'isaha ziri imbere ngaho haza kubiki. Bisigura yuko ibintu Imana ipanga ku mwana w'umuntu bishaka bigende gute ntawo bizibiye, kandi bishaka bigende gute ntawo barakubishitsa kubera ko Imana bamaje kubitegura. Niho abarundi ngo bayamaze ati ngutera igikere umugere ukabucungura. Nabaraho ni kuri jewe ndagushimira cyane nyine waje. Buriya kuvuga menshi siko kuyamara. Abakurambere bo bayamaze nti buriya umugabo ahumuraho. Burya nawe abana bo mu gisagara no kuri Kirundi nabikira bafata murakizi neza. Buriya nzuko ndabishimira nahi igihe cyose. Nta kintu nemeye kandi nizeye ko icyo Imana itakwandikiye, nubwo ufise isi yose iguhagarike cyane igushirikire, nako ntagize naho ntaciye, ntacyo ntakoze, ariko kubera Munira atari uwanje Imana yanteguriye, that's why atacyo nigeze nshikako. So ndicara ndiyumviraho ndi nta munezero. Suvuga ko mbabajwe nuko wamutwaye, no. Suvuga ko mbabajwe nuko yamevye, no. Gusa
kariya kabi kabishe ntibagira yuko imana ari igaba, ntibagira ko imana ari itegura, ntibagira imana ko ariyo byose bitegerezwa kugenda nk'uko ibishaka. Niyo mpamvu ubona benshi dusigaye turira tugowe na byinshi kubera twataye inzira y'Imana, twibagiye Imana, benshi dukora ibyo twishakiye. Ariko Almasi buriya wankana ndabe n'umwizana ndabe kandi ngo agasozi k'inahanurwa kahiye abagabo babona kandi shaka yuko nubona migendako no. Ariko ndagusaba ikintu kimwe, urazi ko Munira twa turi kumwe, ariko iyo siyo pointi yiwanjye. Gusa icyo nagusaba, uramukunda uko ari, umutahura uko ari, mwambane umunezero nangere mu nzu yanyu. Nanjye vuma amasengesho tukama ndabasenge uko Imana imfashije gusenga. Merci urakoze. Tuba inshuti, tuba akarorero mu bandi. Kandi na jewe simvuba icyo ndiko ndategura naho ndazombera pale kariwo neza ubucuti bwawe. Nyumva rero ayo rero niyo majambo nashaka kumva kuri ni Afrika ndafise haba buriya Almasi icyo nakubwira nasanze buriya urukundo nakorera ariko urukundo rwiza ruryoshye atari urukundo artificiel. bisigura nayo migani yawe ni kuri bisigura ngo urukundo rw'iwawe na Munira niko rwa rukundo naturel, hamugwi wanje na Munira ngo artificiel. Rwawe na Munira rwa artificiel, Of course. rwajewe na Munira ni naturel. Real. Sigurira abantu sinawe n'icyo ushatse kuvuga vraiment Kugira ko harara. kuba ari naturel ndabibona kubera ko urukundo abantu mu ncamake urukundo rw'iwawe na Munira ni urukundo rwaje nyine urumva ikintu kiri nature, ni ikintu nyine mwiyumvamo, ni ikintu Imana yateguye. Ariko jewe na Munira it's a long story, ngo nimo irementanya, ngo nimo ibintu by'imipango byarimo. I don't know how should I explain it to you. It's a long story. Hamwe no tango nyene nejo na ya masaha yogereje tukiriko gusa mu ncamake ngo nibwo gwari original ubwi wanje agagezaho mu ncamake vraiment ubyumva amahoro kandi mwana n'umukobwa ari straight forward. namaze kubibona tubanye iminsi mike ariko nabibonye ko ameze neza. Umve je n'ukuri ndagushimire cyane kuba waje ngaha kandi n'amahirwe mabi wagize ni kubera yuko yari yasohotse yagiye kumuraba mama wiwe muto hariya Samia yari yagiye kumuraba Samia, niyo mpamvu naguta muzanze ngaha. Nta kibazo rero naje unaringa yasohoke nje kumutora korazi naje ubya irungu ryafashe simuka kwicara n'amasanga yo tari kumwe sivyo rero ntera amazi